Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije kandi turacyabandanya n'intahe yo muri Australia tugeze kuri video canke audio y'icenda basi nariko rero ndababwira ingene baturoga n'umukazana wanje hanyuma rero muri nyagihe hari ikindi kintu nabonye cyabaye mu rugo wanje umunsi umwe umuhungu wanje w'umusore yari karagira imiziki ari muri garage hanyuma nkaba namesuye imuzu nazanikiye kuri bijya bandikako ku mugozi canke se mu kizungu canke se abiburaya barazi igiti ingene kiba gikoze bandikako impuzu nkaba nanitse ko impuzu noneho mesubura ngenda kwandika nari nanitse hari n'akazuba kameze neza kweri nta n'umuyaga wari uhari hari hameze neza rero sinzi ukuntu nari ngiye mu kigo ngiye guteka ndabiye mu idirisha ryo muri kitchen canke se ryo mu gikoni mbona impuzu zose namesuye ziri hasi kandi umenga ni inka zazibyiniyeko umuhungu wanje nawe ari mu impande yaho nyene mugabo muri garage ariko arivugiriza imiziki ndasohoka mu gipangu ndaraba hanyuma ndahamagara wa muhungu rero kubera umuziki muganda dodora ku rugi hanyuma ndamubaza ati mbese izi mpuzu nari nanikiye nindazigize nkuko urupangu rwari rwugaye nta muntu yari yinjiye mu rupangu rwacu kwifata ku muntu aravuga ati je nawe nabonye ndaraba marambira ngo mawe ngo izo mpuzu ngo tuzita muri bini ntazona izi mpuzu zimeze nk'izo nkumenga ni inka zazigwaniyeko ikintu basha bimwe nahora numva mu bifaro nigeze kubona iwacu igihe kimwe ngo bari badutuma igifaro kiraza neza gifata inzu yo muhira kandi kuri uwo muji nta kindi kintu cyononekaye atari iyo nzu yo muhira nyene cyateruye neza urubaraguza rwose kirajana ahantu abantu bose kw'iryo soko barumirwa rero naje byarera nyuma y'igifari cyari cyabadutuma Imana ikadukingira kigashikira kw'izo mpuzu narazitoye nongera ndazisubiza mu mashini zimwe ndazisha mu mashini izindi nongera ndazimesuza intoke kuko harimo uduhuzu twiza twera tw'abana tw'umwana canke se tw'abana ntarinda kumesuza imashini ntamesuye fata amazi aheza agenda ari narakuye kwa patiri ndongera ndazimesura ndazanikira basi icyo kintu rero n'ubu muranakibaza nkumva kirasize ubwenge ariko nkarushirizaho gutera Alleluya no gushima Imana yaturinze rero abana b'Imana ibyo rero bimaze kugenda uko urumva ko bene wacu tuvukana mu Burundi bari barambwiye ibintu ngene bigenda ubu birimwo uri karabikora afatanije n'abandi bantu bari ngaha bipfuza ko umukazana wanje cyangwa umuzukuru wanje cyangwa jewe nopfa mugabe Imana iraturengera kubera ko wa mukazana wanje yari yaragiye iwabo mbere barageze igihe wewe arukuntu nyene we yari yageze igihe araronka amahoro kuko atarakiri mu muryango w'iwacu nkuko babyibaza ariko nyene bari barageze aho bararondera inzu n'umugabo kuko n'umugabo yari yamaze kubona neza na neza ibyo bintu ingorane ziri muri ibyo bintu noneho rero maze kubyumva uko ndamenya ati mwana wacu ukuntu namugiriye neza ukuntu atako ntagiriye bene wacu ngo nkabaha imitahe nkabagirira neza ati tunezerwe ko Imana yampaye gushika ahantu shobora gupagasa amahera nkayaronka nkagirira bene wacu neza bakaronka imitahe akaba ari wagenda kunkorera ikibi cyo kuza kuturogesha kwera akaja mu bapfumu akaja muri ibinini ngo nuko bimeze rero uwo mwana wacu n'uwamufashe ibyo bintu yari umugabo wiwe yari afise n'imodoka kandi
naravuze si hariho byinshi nko kwirwa ndavuga cyane ariko ngo bariko barakorera yuko uwo mukazana wanje apfuye cyangwa umwana we wagapfa bari guca ngo babaha imodoka none nziza yo gukora ibyashara kuko ibintu nk'ibyo urumva bari bafise ibyo bemeranye noneho rero jewe barambwira ndamenya neza ko uwo mwene wacu barasigurira neza yagenda kuturogesha toti nuko bimeze kandi uwo mwene wacu yarafise nabukwe yamwanka kanka nahaciye kuko nabukwe umugabo wiwe yarafise umugore wa mbere mwene wacu yari umugore wa kabiri nabukwe ntibahuza ntiyipfuza ko mwene wacu yobana n'uwo muhungu wiwe nibuka rero ko yigeze nyimba ari uwo nabukwe yigeze kurogesha mwene wacu ndino nyene bene wacu bavuga ati nukuri kandi ishake iyo pe yari yabyaye ariko turasenga ku buryo n'abantu bari babizi bavuga ati nimugende mu bapfumu babe bo bafasha mugabo kubera bene wacu ukuntu basenga no kubera uko abavyeyi bari baradutoje gusenga bari baratubuje ntituzoze guhemuka ngo mu bapfumu bari barabitubujije abavyeyi sibye ko ari ababijamwo ariko nyimba banagenda nakazi kabo ariko abavyeyi batubyaye bari ko iwacu bigeze bagenda ku mupfumu ari masenga ariko arabikwegera mu papa ariko nyuma papa aza kubyiga yaravuga ati bana banje narahemutse kandi twarahemutse ntibizongere bibeho mbese rero urumva bene wacu naba Kristu basenga nyene basenga bizera Imana yo mu ijuru bizera Yesu Kristu basi rero icyo gihe rero nibagiye mu bapfumu twarasenze baraja no kwa patiri baraterereje amasengesho uwo mwene wacu arakira umuntu wari warakebanye n'ibindi byinshi noneho rero jewe rero kubera kumwe narinzi ko mwene wacu yankanunuka na nyirabukwe kandi nkaba nari maze kumenya amateka yose ya nyirabukwe ndavuga nta bwa bundi mwene wacu abona bamurungikira amafaranga yo ngaha akajana mu bapfumu ndazi nta mahera bandusha icyo gihe kweri nibaza ko nyene gukora ikibi nanje nari kugikora nanje nararonka amahera kuko sinari narayakorera mu buryo bwose narayashobora kuyakorera narigisha abazungu kujisha inkoko na leta yarampa amahera akwiye rero nkakora n'ubundi buzi butandukanye ndavuga nti rero ni mu mpigire wa mubyeyi nabukwe wa naka nanje dupangiye idiri hanyuma rero bana b'Imana naratamwe rero ndarondeza uwo munyokuru nabukwe wa mwene wacu kugira ndamuceko ndamubwire kubera ko nari namenya makuru neza ko uwo mugabo wa mwene wacu niwe yajana mwene wacu ku mupfumu uwo mupfumu nawe yari sekuru uyo mugabo wa mwene wacu ngo mu Burundi buzima ari mu bambere rero uwo mabukwe wiwe nawe uwo muhungu nabukwe wa mwene wacu nawe uwo bavuga ngo n'umupfumu wa mbere ni nkaho ngo yari sebukwe rero mugabo nyumenga boba batahuza sinzi ariko jana aramenya ati ninaca kuri nabukwe wa mwene wacu nzomupanga neza ko yankana na mwene wacu ninamubwira ibiriko biraba byose nawe nzomwemerera amahera azogenda hereza uwo nyimba ari sebukwe azotukorere ibyabo bagomba kudukorera sinari keringa navuga naho kwica mwene wacu canke bakiyica uwo mugore yari ngaha bari babirimo basi rero ati kandi naha uwo mupfumu baja katazoba bishoboye naravuga ati uwo mukecuru
nzobura ndamubwira pfumaja za Kenya je ahashoboka hose ndamuhamahira azongerageze kumpigira umupfumu canke umurozi yonyicira mwene wacu canke akica uwo mukobwa uwo mugore yari ngaha yari karahama uwo mukazana wanje twadushize hamwe nemera abona ari naragiye gusabira umuhungu wanje basi rero ibyo nari namaze kubyishiramo rero ntangura kurondeza inamba za telefone haraba umuntu nanje mu Burundi turapangana neza na neza ati jewe mpigira uyu n'uyu nawe yari yanyemereye tisha uyu n'uyu bankana na mwene wacu kubi ati azobigufasha azobikora toke nkamurondera ati nturambonera wa mukecuru bigira izo namba ziwe umunsi wa mbere kumpigira wa mukecuru sinazironka umunsi wa kabiri sinazironka kandi rero abana b'Imana bya bitero by'abadayimoni byahora binzako cyane na wa mutwe nahora ngwara amenya agasatagurika ntibyari bikimbanda cyane mugabo nyene narahura n'ibigeragezo n'ibitero by'abadayimoni ariko nyene nkasenga narisigaye mvuga n'ishapure gose ikani Imana ikantabara ariko uko gutabagwa kwanje sinigeze mpagaciro Imana ngo mvuge ati reka nkomeze kwizera Imana numva ko hagezaho ntangura guhigisha abarozi bombi bonyicira mwene wacu canke uwo mugore yari ngaha yari karaduhama basi umunsi wa mbere ndondeza wa muntu ndamubura kandi mu buzima bwanjye sinigeze njyama ntasenze canke ngo myuke ntasenze kandi narisigaye nsenga cyane mugabo urumva nari natanguye kubivanga n'ubugizi bwa nabi bwo guhiga abarozi umunsi wa mbere ndarondeza uwo muntu sinamubona umunsi wa kabiri ndarondeza wa muntu nkabaza wa muntu zanamba wazindowe ngo yanukuri sindazironka ngo mugabo ngo witegure umwanya wari wose ngo naza kuzironka ngo kuko ngo nazitumye umuntu kandi amushikira hafi ubaye umunsi wa kabiri umunsi ugira gatatu ndamubaza rero iyo naza kuryama narabanza nkarondeza abantu mu Burundi hanyuma nkasenga amasengesho yo kuryama canke nkanasenga amasengesho yo kuryama nyuma naza gusenga nkaca mpora telefone nkatangura gutelefoni Burundi ndondeza wa muntu yozonyicira mwene wacu canke wa muntu wa mukobwa yari ngaha ariko yari umugore nawe yari yavyaye rimwe ati mvuga ati banyicira umwe muri abo canke babice bose bana b'Imana nari nageze aho shishwa mvuga ati kandi Imana yo mwijuru imbabarire cyane Yesu nigeze ngira umutima wo kwipfuza ikintu cyo kwica umuntu umwasi wanje nahora ndamwipfuriza kuramba kugira Imana izompeza ngira umwasi wanje abona ariko icyo gihe ndaje ibibazo nabayemo harageze aho mvuga ati noronka umuntu azi kuroga kanyicira umuntu ati nkamuha n'ibyo fise byose ko navuga ati amadolari 1000 cyo ngaha ndakirungitse mu Burundi kiravamo imiliyoni n'ibihumbi 500 uri nyagi 1000 cyo ngaha cyavamo imiliyoni n'ibihumbi 500 urumva ndungitse ibihumbi 2 bikavamo imiliyoni 3 kwica umuntu yari fiye nkuru mu Burundi ariko ndashima Yezu yandenge nkaba ntigeze nkora icyo cyaha Imana yo mwijuru ikomeza ibane nanje reka rero ndababwira uko Yezu rero yaje kuwufata noneho rero umunsi ugira gatatu ndasenga hanyuma ntangura kurondeza ya namba n'ubundi ndahamagara uwo muntu twarabipanze mu Burundi ese ya namba ya wa mukecuru nturayindongera wayose uyime ngo shango just ndayironka ngo mugabo ngo ndazi neza nzora ndayiguhaye ngo ejo mu gitondo uzobyuka ngo uyisanga muri telefone ngo ejo ndaye ntayiguhaye mbese nyene yanandahiye toke reka rero sinzi ukuntu najyanye agatiro karanjeko nyimba narasinziriye bana b'Imana mbona mwijuru harugurutse neza mbona mwijuru havuyemo imisaraba 3 imisaraba iruruka neza imisaraba iruruka neza imisaraba iruruka neza
naye niko ndaraba nk'uku ikitangura kuva mu ijuru nibaza ko irafise ahandi iza kuzimanganira sinari nzi ko izakuza no mu nzu yanje ngo abariho yiparika. Iyi misaraba iruruka neza, murabona uyu musaraba wa Yezu Kristu uri ngaha. Iyo misaraba rero uku unya ariko ino shusho ya Yezu ntawe ariko yari misaraba y'ibiti, kandi iyi misaraba tubona cyane se tubona mu mavideo umusaraba Yezu Kristu yabambwe ko ntabwo turigera tubona. Byari biti bikaze ukuntu nyene bitsibye ukuntu. Hanyuma mbona uwo musaraba wo hagati wa Yezu Kristu wari munini usumba iyindi misaraba. Hano hakaba umusaraba umwe, hano uwundi n'uyu wo hagati. Uwo hagati rero wari muremure ari wo munini gusumba iyindi biri hirya no hino yari igereranye. Nta muntu n'umwe yari kuri ibyo biti. Oya, iraza neza nanjye ndasamara neza ndayiraba ndayihweza nyene ukuntu yururuka igeze imbere yanje neza mu nzu yanje iriparika nyene nk'uko iriparika nk'uko je ndiko ndayiraba ndaba nk'uko numva mwijuru ijwi rinkankamiye kandi ry'umuntu w'umugabo ijwi rikaze numva ngo zipora mwana wanje iryo jwi sinoshobora kurisubiramo ngo ninda gutuma kwigwanira ko ari je ntama ndakugwanira ca numva nyene umenga ndamwawe numva niyo ni mukama nimbabarira mukama mbabarira. Sinigeze ntekereza yuko Imana inyiyeretse kumbure y'amafuti ndiko ndakora yo kurondera inamba zo kurondera kurogesha abantu. Hanyuma ya misaraba mbonira zimanganyiragiye zimanganye ca nazanzamuka nicara ku gitanda ntangura gutekereza ibintu mbonye nibiki. Imisaraba mbonye yo naciye senga bana b'Imana, naciye senga nabwira Imana ni Mana nurakoze ni wowe koko wanyungwanira, nurakoze Mana kubunyiyeretse, numbabarire mukama nisinze subire kukubabaza mwami wanje. Ndasenga bana b'Imana numva ubwoba mu mutima ndavuga nti sinzosubira ndabapfinze sinonge kwipfuza kurondeza za namba. Naciye ndabihebera iyo Mana yo mwijuru nyimba na wa muntu yarazibuze uwo munsi urumva sinamutelefone bukeye ndabukeye kandi rero ikindi gihe warandondera ngo mbega ngo kunda tamba magaye ngo ndagweza namba ni yewe gaye nto yandisha ni Mana yo mwijuru ni yari rururutse niranyiyereka ni nukuri iryo kosa nzosubira kurikora nzisengera Imana kandi Imana narayibonye ntabara ati nukuri kuba tugenze ubata muntu arapfa muri twebwe ati ni Imana nikiganza k'Imana ati ndaje inguvu uburozi aba bantu bafise ngo ya ni byiza ngo kwa nuko byagenze ngo komeza wisengera Imana ngo nanje rero ngurumva ngo ciye ndabifuta noya ni sinosubira kuva uwo munsi nabonye misara bitatu nahise nongeza umuriro wo gusenga nkumva neza ko Imana yatubwiye umuntu. Narakomeje rero ndabaho nsenga Imana kandi icyo gihe narifise umwana wanje w'umukobwa ubafise imyaka 8 azuzuza imyaka 8 muri uku kwezi itariki 26 z'uku kwezi nyene ntihazuzuza imyaka 8. Rero icyo gihe afise amezi 8 canke amezi 8 gutyo ntiyari bwamara umwaka. Rero no kubwira ko icyo gihe narifise umugabo twabana se uwo mwana kandi twabyaranye abana 3 yari afise uwundi mugore. Rero kandi nitwavanye kuko mbonye iyo misara 3
ariko jewe intahe y'indwi narababwiye uko Yezu yambonekeye atwaye ishengero nanje ndimwo nyuma nkavuga no bwa bundi baza baravuga ngo abagore bashatse ku mashari ntibazoja mu ijuru canke abagabo bafise ati kumbe nivyo Eklezia Gatolika yigisha ati kumbe ati Yezu Kristo nkaca nisimikiza bimwe byabaye Yakobo bari bafise abagore bangahe na ba Salomo ariko bijya sukuri bana b'Imana bijya byo mu bwuzure bwa kera byo gutunga abagore benshi byaheze Yezu Kristo ataraza mu isi. Yezu amaze kuza mu isi byarahindutse, ntabwo uri umugore ukwiye kuja ku mugabo afise uwundi mugore. Icyago gikomeye ho haba yarapfunze impeta n'umugore wa mbere, ni kibazo gikomeye cyane. Rero ubwo nyene ni wakomeza ukurikirana iyi ntahe uzumva n'ingene Yezu yankuye muri ibyo byose, nkisanga noneho nakurikiye Yezu umugabo nkamuheba, nkaba ari jewe na Yezu ubu. Aleluya, amen. Yezu yagiye angirira neza, ankorera ibitangaza bitandukanye. Ubu rero naramaze kumwakira neza. Basi rero murumva ko iyo misaraba itatu niyo naboneyemo gutabarwa kwanje kw'intahe ya Australia. Abantu benshi hamwe nari nahagaritse kuvuga ubutumwa bwiza kubera ibikoresho ibintu byagiye bigorana, narabonye ntibakinkurikirana kuri cano nkuko mbere byari bimeze. Ariko kuba abandi baguma bambaza ya ntahe. Ubwo rero nagira nkubwire gusa ijya ntahe nakubwiye yuko nabonye Yezu atwaye ishengero, uyishire mu muzirikanyi uyitwararike. Niyi ntahe nakubwiye ukuntu nabonye imisaraba itatu ije Yezu akambwira ati mwana wanje ninda gutuma kwigwanira. Yavuze ati Zipora mwana wanje ninda gutuma kwigwanira ko ari je nama ndakugwanira. Rero nibyo nagira nkubwire, reka kwigwanira mu bigeragezo uzoza urasenga Imana, ureke kwigwanira. Imana ifise inzira nyinshi cyane nzoza ndazikubwira. Aho wizera ko wicira inzira, si Imana yaguciriye inzira, ahubwo usenga ugendana n'Imana, Imana izokugirira neza. Iyi nta rero izogukoreka umutima. Urumva ko Yezu yanyeretse umusaraba w'ukuntu yabambwe, none nkaba ndiko ndashaka kumusubiza ku uwo musaraba. Ntiyari kuri uwo, nta muntu yari kuri iyo misaraba, ariko nicyo byanyeretse. Kandi umusaraba wo hagati wari munini gusumba iyindi misaraba imwe ya bya bisuma. Nshuti yanje rero, rangamiza umusaraba, wizere Yezu Kristo azogutabara mu bibazo byose uzobirimo. Icyo gihe nari mu bibazo bikomeye, n'uwo muryango wanje twari mu bibazo bikomeye, ariko Yezu yagiye atugirira neza. Rero byarageze aho bya bigeragezo byambako byarageze aho bigabanuka, kandi nyuma nararondeye na wa mukazana wanje. Ibyo byose nagira ngire ntabwo uwo mukazana wanje yarabizi, ahubwo nyuma naragenda murondera, ndagenda kumuraba. Iyo yari kuko bari barageze aho bararondera inzu n'umugabo, ariko kubera imiyaga ya bya bindi babandi umwe mwene wacu na wa mugore wundi baguma bagwanisha ibirozi nyene, ntibyakomeje urugo rwabo rwagumye ruzambagurika, mugabo Imana yarubaye hafi. Rero naragenda murondera, ndamwiganira ntewesha, ntituzoze turisengera Imana cyane, ntuzoze urasenga Imana cyane. Ati burya namenye ko mwene wacu twose ibere rimwe mubo tuvukana niwe yari aragira ibi bintu, niwe barungikira amahera akaturogesha. Atariko Imana jewe nageze aho nshaka kwihora ngo ndakugwanira ishaka. Ati Yezu Kristo anyiyereka mu misaraba itatu, arankankamira ari mu ijuru, arambwira ko ntakwiye kwigwanira ko ari we yamangwanira. Ati kandi nkurikije intambara navuyemo mu Burundi, nkakurikiza intambara navuyemo mu Rwanda, nkakurikira ntekereza intambara nabayemo muri Tanzania, n'ingene nagiye shaka kwicwa n'abantu bagiye bakoresha uburozi, Imana ikagomeza ikantabara. Tisha nukuri Imana yo mu ijuru iratubona kandi iradukunda.
uza urasenga cyane Imana izotugirira neza kandi izokubakira urugo rwawe. Ate mbese nuko byagenze? Ndabimutekerereza ati nuko byagenze, ti rero twibandanirize kwizera Imana. Basi urumva nawe yarasenga by'ukuri. Hanyuma nanje kandi twagiciye tuba kure na kure, ariko narasenga kandi nkasengera cyane nyabandi. Hanyuma rero urumva ko Imana yaratubaye hafi cyane. Ubwo rero iyi video reka tugeze aha, ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane. Ubwo tugiye ku video y'icenda canke audio y'icenda.